ibyo bambara kugira ngo tumaze dufuke amaboko kugira ngo haze gushikirwa n'uwo muti igihe tuza kuba turiko turapompa. Ibi biragurishwa barabigura hirya no hino. Urabona ko ngaha namaze gukingira ibirato by'indoki. Hama murabona ko nambaye impuzu nahari yibaye kuyita mu isarubeti mugabo simpaka isarubeti kuko twese twozironka ndo kuvuga uba wambaye impuzu y'amaboko maremare ku buryo umuti utaza kukugwa ku maboko byo hava kwinjira mu mubiri. Ikaba ni pantaro y'amaboko ipantaro kabiri ndende ishiga ku maguru. Kaba wambare rero n'ibirato gihe bamaze kubironka wabironse ni vyiza cyane nkibi nyene bisanzwe nyene dukoresha mu ndimiro muga nawe tobi wabironse nkibi uturato twose wo kwambara twofasha kugira wa muti ntukugwe ku birenge. Ivyo rero biheze hariho ibindi bikoresho nteza kuba mfise akantu gafuka umunwa n'amazuru kugira ngo wa muti nyene ntuhave unyinjira mu mubiri uciye mu mazuru canke mu kanwa. Akayo ndaheza nkakambara nkagira neza nyine nkabona ko umunwa nawufite neza n'amazuru. Hama ndaheza nkambara amarori kugira ngo wa muti ntavunye inzira uciye mu maso. Aha murabona ko namaze kwikingira hose. Ubu rero ndashobora gutangura kuko murabona ubu isarubeti ndaje murabona naje nayicometse mugabo bisaba ko ndayikuramo kugira ngo wa muti nziza guca ngaha ngo havunye injiramo. Murabona ko gushika ngaha ni nkuko mba namaze kwishingira ahashoboka hose kugira wa muti ntuhavunjamo. Hama ngaha ndashaka gutangura yo gukora kuko ngaha mba nizeye ko ni muburi akana hamwe umuti uzatwenshikiye. Uyu muti rero ni umuti twari tumenyereye bita orphen. Uyu ni umuti w'ifu dusanzwe tuwumenyereye kuko twarakoresheje cyane muri no misi mutwaza guhega haraciye nk'imyaka nk'ibiri tuwukoresha. Uyu urugero rwawo benshi kumbure bashaka kuba bawukoresha mugabo batazi urugero rwiza. Urugero dukoresha igarama 30 mu ipompo yose. Iyi pompo no kuvuga ipompo iyi. Hama mu kupoma mu gupima izo garama dukoresha akakopo ka systemate. Murakabona aka ntiwutuza ngo bumbereze oya gushika ngaha naho hejuru kumbiza abari garama 30 akariko dukoresha kuko izi garama 30 aka tworonka tugira tuzipima dukoresheje umunzani ko nta munzani tworonka ivyo kunda. Aha rero tuza dukoresha agakopo akareko kaca gahura n'ipompo imwe iyi ndayi kabiri mililitiro 16. Mugana ho ntitugunda kuzuza cyane ngo zikuri 16 kuko 16 keshi uriko rapompa uragusesekako tugeza kuri 15 kugira ngo ntudusesekeke. Ni umuti bita orphen. Hama uyu nawo bita iron n'umuti w'amazi ubona wone wica imfunya. Ubu rero ntimwari mubumenyereye kubera mwari mumenyereye orphen. Uyu rero n'umuti mwiza cyane we nashaka ukoresha umuti muke ubaho kuko uvuze ingufu nyinshi. Ni ukuvuga ukoresha isese 4 mu ipompo yose. Isese 4 ntuzirenza. Uravye rero nk'izi litiro 5 ku isese 4 ushaka gupompa amahegitari menshi cyane gose. Aha rero haca haba inyungu kuri uyu muti muruva ko tupoma ahantu hanini ya cyane. Uyu muti nawo bavuze ko witwa sperm. Unawone nuw'amazi. Nawone wica imfunya. Urugero tuwukoresha ko
ni isese imwe mu litiro imwe ry'amazi. Muri ya pompo yacu ca mwumva yuko ari isese 15 nizo ca dukoresha. Nawe nukora neza cyane kandi urinca imfuni. Uyu nawone ndabereka igipimo kuko nagenda avuga ngo isese mugabo isese nazonde turafise bere urupimo dukoresha. Ni kuvuga iyi serenge mubona ibi nimwe yo kwa muganga nyine bakoresha kwa muganga iyo dukoresha murabimenyereye. Iyi rero ibiharuro mubona nivyo bita amasese. Ni kuvuga nko kuva ngaha aha gushika ku kiharuro uvuye kuri rimwe gushika kuri kabiri aha ni sese imwe. Ni kuvuga uvuye ngaha ugashaka kuri kabiri cyazi isese zibiri ubandanije kuri ibi biharuro ko bigenda nivyo masese. Ni kuvuga rero iyo ca dukoresha kuri uwo muti w'amazi kugira ntitwihende. Nimba ndiko ndashiramo ndiko ndakoresha iron ndakwega gushika ku giharuro 4 igiharuro 4 umuti ndashira mu ipompo uyu bukwiye neza cyane. Nimba ndiko nkoresha yitwa sparma nca nkwega gushika kuri 10 twabaye ko ari 10 ari sese 15 nkabanza nkashiramo nkasubira kandi nkakwega gushika ku isese 5 nkuko twabivuze kugira nkwize 15 urore niko rugero dukoresha. Uyu nawo ni umuti bita ibiziba y'intete n'umuti umeze nkuja kwa angeli kugira mbona angeli. Uwo muti rero nawo dushobora niyo muti rero nawone kirazira kuwukorako n'intoki bisaba ko uba wambaye nk'agasashe nawe uba ufise ibirato byo mu gihe murangene umeze nkangere ngira murabubona ndaho ari duto duto. Uyu rero nawo tuwushira hajya mu kanwa hajya k'ikigori tugakorokerezamwo. Uyu nawo rero mu bisanzwe hajya mu kanwa hateza kujamwo igarama 2 mugabo urupimbo ruragoye rw'igarama 2 turashaka kwifashisha agafuniko k'ibiyeri canke k'ifana mugaga tuzuye ntumumberetse ko wumberje uburengeje kajya nyene dukeye nyene nkuko busitse ku mbiga nitwo ushaka gukoresha hama kadushyira hajya mu kanwa k'ikigori. Hama rero uyu kugira ukora ruko uhuye n'amazi utahuye n'amazi ntukora bica bisaba rero kujya kuwukoresha utuvomera. Umaze kuvomera rero uwo muti utangura gukora ngo kuvuga wowe nabone urakora neza cyane kuko ushobora kumara aho hantu iminsi 42 ufise inguvu kandi uri kurakora iminsi 42. Ngira murabaza kubimenyera abafise nk'amanzenya nk'amatuta amapepiniere muramaze kubona iyo ugiye ukawukikiza hajya kwituta umuswa iyo minsi irakwira neza udasubiye kuwubona muri ako karere. Umva nabone n'umuti mwiza cyane nawone turashaka kumenyera ukoresha. Aha rero nagomba rero ndagompeje gusigura imiti yose ngene ikora tugere kwikuka nyezina ngene dukora umuti dushira mu ipompo. Iyi pompo murayibona iyi pompo murabona ni litiro 16 mugabo catugeza kuri 16 vugeje ngaha mutucu gusekeseka ko uri kuraporo. Aha rero mbanza kuraba ko iyi pompo ikomeye kuko utanguye gukora iyi pompo idakomeye hari igihe umuti wozura guseseka ko tarebye tuba tuko turanga baza kuraba ko ikomeye mu kuraba ko ikomeye naho ndayikoresha nkumviriza ko isunika neza aho hose nkumviriza yuko intemu zisohoka. Aha rero mba numvise yuko ipompo imeze neza numvise ameze neza ucubanza kuraba hari kosa ugakosora wumvise utabishoboye naho ukabanza kuraba umuhinga abimenyere akabaza agikorera neza. Ico kivuyemo uyu n'umufuniko wayo ndugurura kugira ndamenye aho reka imeze neza. Akana kayungiro kayungurura amazi. Benshi rero mu gushiramwo amazi benshi barihenda akabaza kagakurama kagashiramwo amazi oya akugagumizamwo kugira kayungurura ry'amazi mabi nkubona abana nk'amazi dufise ngaha ntameze neza ariko ukagumijemo kaca kayungurura ry'amazi hagenda amazi ameze neza kugira ngo ya pompo yacu tuyikingire. Nimba hari ibintu by'ibisenyi se canke niba hari ibintu by'ibyatsi nibabe biza kuzibira umutabuza guca ipompo kuko icipfa kenshi kipfira ngaha. Aha rero ivyo biheze uraraba imbere
hariyo akantu kavanga umuti murakabona bakita benshi bakunze kwita ngo akarata akarere kari imbere kavanga umuti nako nuzu karaba ko karimwe ukagashiramo neza kugira ngo umuti nawe ushiramwo waje utanguye kaca kagenda karawuvanga kavanga umuti n'amazi kavanga umuti n'amazi hama ibyo biheze wamaze kubona ko ipompo imeze neza urasubizamo kakayungiro hama ukacushiramwo amazi ushiramwo amazi nayo navuze ko yashiramwo akayungiro karimo ubanza gushiramwo makeyi benshi bamenyereye magawushiramo makeyi nk'uritiro nka 2 canke 3 benshi bamenyereye kubanza gushiramwo amazi bakuzuza nguko ipompo yuzuye si byiza kubera wa muti ni uwushizemo nibaza kuvagane neza ntagira kuvagane neza n'amazi aha rero amaze gushyiramo amazi makeya ndahita nkakuramwo ubona ashaka nkabura muti ushyiramo neza hama nkaca mpima rero wa muti kugira ashobore kuwushiramwo neza ubu rero twashinze ko twokoresha iyi iron iyo tugomba dukoresha kabido nyene urakuvura ariko ntugomba uwuhanga cyane kugira ngo kuko usanga kamota kari ibintu keza kawugurura kugira rero ubone ko uyu muti wari usanzwe umeze neza habure ko akantu hejuru kawufunze neza utagasanze ko ucugira amakenga ko ishobora kuba ari umuti w'impimbano ugasanze ko aho ca wizera ko umuti umeze neza hamba uragakurako agatobora ukagakurako kugira ngo ushobore gukwega neza wa muti cafata rero ya serenge yanjye ashiramwo hama nkakwegwa wa muti navuze ko nkwega gushika kurishika ku giharuro 4 isese zinde nkakwega ndaziraba neza yuko nakwije neza ndaze narengeje ndagabanya mpaka nkashika ku giharuro 4 ubona ko igiharuro 4 namaze kugishikako hama ndaheza rero nkaca nshira umuti muriya pompo yacu uyu rero naho mubona umenga n'umuti muke ni muke mugabo urakwiye kandi urakora neza kesa kandi uriti impfunya hari umuti nashira nkabuga kuko samaye gatonda urashobora guseseka canke ukuntu guma akamoto kawe gashobora kubangamira abantu bari muri bari impande yawe rero ndaheza nkabanza nkugara ya pompo yacu mbere yuko yakongeramo amazi nkabanza nkawuzungagiza kugira ngo banze ukwire neza mu mazi ivyo rero ndabihejeje aho amaze gukwira mu mazi ndaheza rero kongeramwo ya mazi muga ngo mbijemwo akayungiro gushika aho iritiro 15 zigera rero nca nongera so ndaheza kongeramo amazi gushika nka 15. aha rero umuti uba ucuvangana neza kandi mwabonye ko harimo ivyatsi bica bisigara akayungira yego yego murabona rimwe nababarira murabona ko mukayungiro vya vyatsi vyasigaye ibi rero idasizemo akayungiro ibi nivyo bica bigenda konona ipompo ibi rero mbona ko byamaze kuvamo ndaheza nkabikuramo kuko kakayungiro ntaheza kugasubizamo igihe kugira ntangure gupompa byose impompo ifunze neza rero ndaheza nkasubira kandi nkugara ipompo neza nkayugara neza nkumva nyine ko umufuniko wafashe hama igikurikira ndasubira kandi nkazungagira kugira ngo wa muti ukwire neza mu mazi kuko ibi iyo utabikoze harashobora kugera igihe hasohoka amazi atamuturimo nukuvuga hazoga ayo mazi atamuturimwo n'imfunya ntizopfa aha rero ukwira hose neza ku mateye hama kuvuga amazi yose aza gusohoka tuzakuba twizeye yuko ari mu muti
hama ngeze ngaha igikurikira nuko nambara ipompo nkatangura igikorwa cyo gupompa hama ipompo nayo bisaba nyene ingufu nekiro bakenshi tukunda kubwira abashinga ntahe ntibaze baragora abakenyezi ngo nibo bopompa kuko murabona ko bisaba ingufu urabona ko bisaba ingufu kuba ufise ingufu bisaba ingufu zikwiye kugira ngo ushobore kuyambara neza fatiranya wafashe bifunze neza